mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umuntu wese aho aherereye. Mbega ico bitwa dyspareunie ni iki? Dyspareunie ni ukubabara mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina. Ivyo rero biba ku mugabo bikaba no ku mugore, nico bitwa mu gifaransa dyspareunie. Rero kubabara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bimenyetso kidasanzwe canke kimwe mu bintu bishobora gutuma wihutira kuja kwa muganga. Tugire tubereke ibintu bituma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina, tubereke n'ibintu bituma umugabo ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Rero kubabara biba kuri bose, kubabara biba ku mugore no ku mugabo. Reka rero duhere ku mugabo, tubabwire ibintu bituma umugabo ababara mu gihe ariko akora imibonano mpuzabitsina, tubabwire n'ibituma umugore ababara mu gihe ariko akora imibonano mpuzabitsina. Ushobora kuba wumva ivyigwa bifise akamaro, gira ngaha kuri s'abonner canke subscribe, utonde kuri like canke ngaha kuri j'aime Abamitsuku kugira gusa ushigikire ino chaîne yacu, kugira ushigikire bino vyigwa vyacu. Duhereye ku mugore, tubabwire ibintu bituma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Ikintu ca mbere ikintu ca mbere gituma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina ni sécheresse vaginale canke kuma mu bihimba vy'irondoka vy'umugore. Hari ivyo bitwa amagrande akora aribisha canke atuma igihimba c'irondoka c'umugore coroha canke kibamwo amazi canke coroha. Rero mu gihe ayo magrande canke ivyo bintu bikora ayo mazi bitariko birakora neza canke bigwaye canke habaye ingorane, ugasanga umugore arumye mu bihimba vyiwe vy'irondoka, biza gutuma ababara mu gihe hariko harakorwa imibonano mpuzabitsina. Rero iyi sécheresse vaginale canke kuma mu bihimba vy'irondoka ni ikintu ca mbere gituma umugore canke umukobwa ababara mu gihe hariko harakorwa imibonano mpuzabitsina. Rero umukobwa wese canke umugore wese aramenya ko yumye canke atumye mu bihimba vyiwe vy'irondoka. Rero mu gihe wumva ubabara, umenye ko uriko biterwa n'iyo sécheresse canke uko kuma kwawe mu bihimba vy'irondoka. Ikindi ca kabiri gituma umugore canke umukobwa ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina ni izi infection vaginale, izi bitwa mycose canke vaginose. Mu gihe wagiye kwa muganga bakakubwira mu gihe ubabara uriko urakora imibonano mpuzabitsina, ukwiye gushika kwa muganga bakakurabira ko udafise izi infection vaginale za mycose canke vaginose n'izindi infection zigiye zitandukanye. Rero ikintu ca kabiri gituma umugore ababara mu gihe ariko arakorwa imibonano mpuzabitsina ni izi infection usanga umugore agwaye. Ushitse mu gihe wumva ubabara, ukwiye gushika kwa muganga bakakurabira ko udafise iyi sécheresse vaginale canke kuma mu bihimba vy'irondoka, canke bakakurabira ko udafise izi infection, kuko kubabara biterwa n'ibintu vyinshi. Ikigira gatatu tuvuga ni bita vaginisme. Vaginisme ni mu gihe inyama ziri hafi y'igihimba c'irondoka zifatanya involontairement canke atari ku bushake bw'umugore, kugira nyene hoza nk'ikintu kiyagushituwe. Rero n'inyama ziri hafi y'ibihimba vy'irondoka zirashobora kwikontracta canke zikifatanya, ugasanga zagiye gukomprima canke kwegera ibihimba vy'irondoka. Usanga rero nk'ikintu caje kugunda igihimba c'irondoka, usanga rero muri ico gihe penetration canke imibonano iza gusaba ingufu nyinshi, bica bituma umukobwa canke umugore ababara bitewe nuko habaye ikintu bita vaginisme. Vaginisme nababwiye ni mu gihe utunyama twegereye ibihimba vy'irondoka twifatanye canke twikontracta, tukaja tuza gukomprima ibihimba vy'irondoka. Usanga rero imibonano mpuzabitsina igoranye, nk'ikintu nk'umuryango wawugunze ikintu kugira cinjiremwo, urumva ko bica bigorana. Rero niyo bitwa vaginisme canke utunyama twegereye ibihimba vy'irondoka turashobora kuza kwikontracta, bigaca bituma penetration canke haba kubabara mu gihe ariko harakorwa imibonano mpuzabitsina. Ikindi ca kane ni endometriose. Endometriose nayo yabwiye ko ari ingwara ifata mu bihimba vy'irondoka. Mu gihe rero ubabara mu gihe hariko harakorwa imibonano mpuzabitsina, ukwiye gushika kwa muganga bakakurabira ko udafise iyi endometriose. Ikindi gituma umugore ababara ni menopause. Umugore amaze kuja muri menopause uza gusanga afise sécheresse vaginale imwe twahera. Umugore yamaze guca imvyaro niyo menopause. Menopause bisigura guca imvyaro.
umugore rero ari muri menopause usanga afise sécheresse vaginale cyangwa usanga yumye mu bihimba vyiwe vy'irondoro, biza gutuma ababara mu gihe ariko arakorwa imibonano mpuzabitsina. Umugore yamaze guca imvyaro uza gusanga ibihimba vyiwe vy'irondoro, kandi bavuze ngo fragilité des tissus, ni ukuvuga gusanga ibihimba vyiwe vy'irondoka canke vyirondoka vyoroshe, amatissu canke amaorgane yiwe uza gusanga canke ibihimba vyiwe vy'irondoka uza gusanga vyoroshe nyene bitewe n'ubusaza, bitewe n'uko ama estrogene amwamwe yamaze kumuvamwo canke ama estrogene atariko arakora neza canke ama hormone canke udukaburangingo turiko turakora neza, rero usanga ibihimba vyiwe vyirondoka vyoroshe, biza gutuma rero haba kubabara mu gihe ariko arakorwa iyo mibonano. Ikindi kigira twoherezako gituma umugore cyangwa umukobwa ababara mu gihe ariko arakorwa imibonano mpuzabitsina, ni mu gihe umugore aheruka kubyara. Umugore aheruka nko kubyara kuri cesarienne, gukora imibonano mpuzabitsina urumva ko bitegerezwa kumubabaza bitewe n'uko aheruka kubyara, bigaterwa n'uko yabyaye no kuri cesarienne. Urumva nk'uwo gukora imibonano mpuzabitsina ategerezwa kubabara. Rero mu gihe umugore yari yagiheza kubyara cyangwa yabyaye kuri cesarienne, birasaba ko umugabo arindira umubiri w'umugore ukisubiza ku gihe, ugasubira ukamera neza, kuko ukoze imibonano mpuzabitsina n'umugore agiheza kubyara cyangwa n'umugore yakoze cesarienne, urumva ko uwo mugore ategerezwa kubabara. Ibyo rero twebwe tubabwira ni ku mugore, ibintu bituma umugore ababara mu gihe ariko hakorwa imibonano mpuzabitsina. Ku mugabo rero ntibiza kuba byinshi. Ku mugabo aza kubabara abitewe n'ingorane ya prostate, kandi umugabo aza kubabara abitewe n'ama infection urinaire canke aha twavuze infection urinaire, ni ukuvuga umugabo aza kubabara abitewe n'ama infection ashobora kuba agwaye canke akabiterwa n'ingorane ya prostate. Ni ukuvuga mu gihe uri umugabo ukumva urababara mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina, ukwiye kuja kwisuzumisha ibintu bibiri nyamukuru: ama infection canke iyi probleme ya prostate, cyangwa ukaja kwa muganga bakakurabira ko udafise ikibazo ca prostate. Prostate rero ikunda kugwara abagabo bafise imyaka irenga 50 ya kanseri ya prostate. Rero mu gihe uri umugabo ubabara, ukwiye kuja kwipimisha izi infection, ukipimisha na prostate, kuko nivyo ibintu bibiri nyamukuru bituma umugabo ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Rero ni ryari umuntu yokwihutira kwa muganga? Ukwiye kwihutira kwa muganga mu gihe ubwo bubabare bwama bwisubiriza, mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina ubabara. Ariko igihe ubikora uyu munsi ntubabare, ukazobabara ubikoze nk'inshuro ya 5 cyangwa inshuro y'indwi, urumva ntibyame byisubiriza cyangwa ugasanga biba rimwe mu nshuro nka 10, urumva aho ntibiri grave. Ariko mu gihe biguma byisubiriza ukoze imibonano ubabara, ukwiye gushika kwa muganga. Ushobora kuba ufise ingorane kuko ukoze imibonano mpuzabitsina, nimba ubabara ukwiye gushika kwa muganga. Ku mugore mu gihe haba amaperte inhabituelle, canke mu gihe umugore abona asohora ibintu atamenyere cyangwa agasohora ibintu bisa na jaune, ibintu mu bihimba bye by'irondoka, ugasanga asohora ibintu bisa n'urwatsi rubisi bifise irindi bara atamenyereye, ukwiye gushika kwa muganga. Mu gihe hama hasohoka amaraso mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina uri umugore, ukwiye gushika kwa muganga. Mu gihe ugira ubushuhe ndetse ukagira na brûlure urinaire, ugasha mu gihe uriko urasohora umwanda mutoya, ukwiye gushika kwa muganga. Rero ikintu ca mbere nyamukuru cotuma wihutira kwa muganga ni mu gihe ubwo bubabare bwama bwisubiriza, kuko ukoze imibonano mpuzabitsina ukama wumva ubabara, ukwiye gushika kwa muganga. Nico kintu ca mbere twohagarara ko muri ivyerekeye kubabara mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina. Nimba ubabara iminsi yose canke kenshi gashoboka mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina, ukwiye gushika kwa muganga. Ni twese tubabwira uyu munsi. Nimba uhimbawe n'ivyigwa vyacu, ufise ico wongerako, duhurire muri commentaire. Uhimbawe n'ivyigwa vyacu, ntiwirengagize gukora subscribe kugira ngo ushigikire ino chaîne yacu. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medecine. Naho butaha.